Ndongeye kubaramutsa abandi ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vya Ikangure TV namwe mubandanya kubihanahana hirya no hino kw'isi. Uno munsi rero mu kiganiro c'ubuzima tuza kurabira hamwe icigwa gikomeye cane na cane nkuko mubibona kijanye n'ubugabo. Ubugabo uwundi muti mushasha kandi udasanzwe wowe mbere n'ibindi bintu ku bantu ubusanga umenga bari barihebuye imboro zanasikuduga neza canke baje usanga bari bafise udutsina dufise udutsime ngo twaramugaye tukanka kwirekura ngo dusokoke dukure igitsina kibe nyene kinini cuzuye. Hano ndaza kubereka ibyo tuza gukoresha ni ibintu usanga hirya no hino benshi bafise abantu gasanga nta nibyo bari bazi ariko ari umuti udasanzwe bashobora kwifashisha ugasanga nyene umuntu nyene yakomeye nyene ugakomera nyene ukaba umuntu muzima nyene umugabo aba yuzuye ku nguvu ukaba wuzuye ku ngano y'igitsina ukaba ukomeye gikwiye ku buryo nta muntu wari wese ashobora kugucishamwo ijisho hamwe n'umugore mwari musanzwe mubana ashobora kugutangarira akabegwa n'ibintu wese yakubayeko. Hariho abantu benshi cane muza mukunda kureba kenshi bajya abantu ubusanga badafungura ibintu vy'inyama, abo busanga bakunda gukoresha ibintu vy'ibimera gusa. Benshi nta numwe uzosanga ari nk'umwe mu gihumbi canke mbere nk'umwe mu bihumbi 10 uzosanga afise ibibazo bijanye n'imboro, ngo yarwaye, ngo ni gatoya, ngo ndangiza vuba. Kubera iki? Kubera bakunda gufata ibintu vyubaka umubiri vyakama kandi benshi ubusanga banazi n'imiti ugasanga barihereza imiti bubaka ugasanga urukoresho rwiwe nyene ruravyibushe ugasanga yafise ibiguvu mugabo gacu usanga babantu bo mu gisagara ubusanga umengo ntaco bitayeho hirya no hino niba usanga agera mu myaka 30 n'ingahe ubuguvu bukaba buraheze niba usanga iyo ari kakuraho usanga vyabugiye kubera ibintu kenshi dufungura hirya no hino kunda gusanga bigenda biba inkorerezi ugasanga umubiri kwera umubiri w'umuntu nta nguvu ufise abandi bakavyibuha mugabo ugasanga uko bavyibuha ni kagatsina koko kagendera. Hari n'abandi rero usanga bo ivyo bigiye vyunyurwa nabijya bintu busanga bagiye bacamwo hirya no hino vyo kwiyonona bajya bikinisha bajya bakinishwa n'abagore canke n'abakobwa. Hari umuntu ashobora kubaho atigeza nikinisha mugabo ugasanga arongoye umugore niwe ariko aramukinisha ngo ariko aramukaresa imbora akayifyirituza ugasanga umugabo asigaye ameze nk'abajya abantu nyene bikinishije igihe kirekire kumbe atazi n'ivyarivyo bacu usanga yarononekaye dusi twinshi tw'igitsina twaraparanganye. Ico gihe rero muza kumviriza neza baba bavutse bimeze uko namwe ubusanga mwavyisanzemwo abusanga byaparangaye mu nyuma muza kumva no mutinye kubabwira mushe mutangura mu bufate mugire nyene uwiwanyu bisaba yo ndababwiye ikintu yuko muca mugifata nkama. Hari umuntu anashobora no gukora nk'umuti ugasanga anyoye nk'agakombe kamwe agaca yiraba akabona ntikuze ngo yebagaye ngo none ngo ko je dakuze nambabaze ngo ibintu byo kubaka umubiri ni ibintu byo gufyina ni kuvuga bari ibintu bisaba imiti y'inguvu kandi imiti nyene ikomeye cyane imwubaka kandi kubaka umubiri na cyane nko kubaka iki gihimba c'igitsina gabo ni ibintu bidasanzwe abantu gusa bapfa kubona nko kubakibira ngo ni ibintu byoroje kuba ari ibintu biba bisaba imiti itandukanye kandi n'imiti y'inguvu ku buryo umuntu nyene akura igihimba ategerezwa gukura. Reka rero tugende etape par etape muza kumviriza neza muce mutorana tukaramu utangure mwandike. Hano turaza gukoresha ibintu bigera muri 4 muza kumviriza neza. Imbere kwanza ko tubandanya tubwira bajya abantu bashasha barebe ku ijambo sabone cyangwa subscribe yaboneshe bashaka kugira baze bakurikirana ibiganiro bene ibi n'ibindi byinshi rwose tugenda ducisha hirya no hino. Ku bantu rero bakeneye gukora no muti hariho ino fu mubona ngaha
iyi poudre rero ni poudre idasanzwe muza murayihweza neza. Iyo poudre iva mu giti bita gorontura, ariyo fu rero baca bita ifu ya guro. Murakunze kumva kenshi ndayivuga cyane rwose kuko ni ifu ituma imisemburo y'igitsina gabo iduga ku bwinshi. Nka kurya iyo umuntu atameze ubwanwa hariho imiti bamuha ugasanga ubwanwa nyine haragize imisemburo ivyanwa bigaca binaga ari byinshi. Nayo rero yibanda cyane cyane ku mitsi, donc kw'imitsi y'imboro, imisemburo ikaba myinshi ku buryo itangura gukura bushasha. Imisemburo nta kujya kwifumbire mu ijambo rimwe. Hanyuma hakacaba kano katsi. Ubu ibi byatsi byo nk'imvura iguye yabaye nyinshi ahantu hirya no hino usanga byuzuyeho. Aka rero haramwe bakita ngo ni ingorogonzi, hari n'abandi usanga nyene bufise amazina atandukanye bivanye mu wese n'ahantu abari. Aka n'akatsi gakomeye cyane muza kumviriza ukuntu kaza gukoreshwa nako nyene. Turaca kandi tuzana icatsi bita si icatsi ni teke bita beterave. Kimwe bita ngo ni ikijumbu c'amaraso usanga gitukura indani. Hanyuma tuzana n'umuremera. Umuremera muza mwumva kenshi ndakunda kuvuga hirya no hino. Ni igiti gikaze gose nuko abantu usanga nyene bapfa ku ibintu vy'iwabo mengo ntibabiha agaciro cane. Wacu usanga bari kubavungagurika kandi bafise ibintu vy'iwabo bashobora gukoresha. Ugasanga bariko bumva ngo ibintu biva muri Amerika, ngo ibintu biva ngo Dubai, ngo ibintu biva hehe, bagaca bumva n'ibyo bikaze. Kumbe naha mu Burundi ari ibintu bikomeye gusumba incuro nyinshi gose bijya bumva ijya no hino. Ugasanga nk'umuzungu yarenze kuza gutora ibintu hino agaca bijana hariya akabipirata agaca bigarukana zambaye udufunyiko hirya no hino ngo ni ibintu kuvyadanje. Kumbe ari pirate yakuye muri originale yino mu Burundi. Ico gihe rero umaze kuvyegeranya ibi ucubisya neza vyose. Kaya kazi nabwiye bita igorogonzi kajya uragira nk'ivyatsi bishobora kuzura nk'ikiganza ugasekura ugaca ushiramwo, ugaca ufata iribere ryose ry'umuremero ukarisekura ukavanga, ugaca uzana beterave urujumbu ukarusya ugakubitamwo, ugaca uzana ijafu ya guro ugakubitamwo ibiyiko nka 4. Hanyuma ugaca uzana ufise nka ntuze ufise kugira ntibigamye, ufise nk'iteke rya tangawizi bashobora gushiramwo. Mugabo yewe ntakiza kuvuga cyane kiretse gusa gutuma tutagama no gutuma woza amaraso. Ibyo bica bifasha cyane. Ibyo rero umaze kubishira nko mu litiro yose y'amazi ukabisya neza. Ikintu gisa no kizimba gusa nijya fu ya guro hamwe niyo miremera nikunda kugorana. Mugabo hirya no hino nkaza bubanza za rirare hose usanga byuzuyeyo. Naho Bujumbura haraho nagiye mbona ihari. Ni kuvuga abari nyinshi rero ucuza uravyihereza rero mu gitondo ku mugoroba. Ibintu ushobora kubigira iminsi irenze 6 8 utaratangura kubona ukuntu kwanza umutwe ubanza ugapanuka ukavyimba. Hari nabo usanga kubitsina byawo mengo barafise utuntu mengo nudufu imimfunyari, ugasanga kubera amaraso atanguye kuba makeya agatsina gatanguye kugenda kitunatuna gasubira inyuma, ugasanga umengo nta maraso kirimo. Abo bose abari umwanya mutoya basigara babona igihimba cahindutse umwanya muto cyane. Yamaruru y'abagore usanga birirwa bantelefona hirya no hino ngo abagabo barabagirente. Ugasanga nyene hari abagabo nabo usanga bigayisha, ugasanga hirya no hino nta kigenda, ugasanga wapi. Kandi ugasanga umugore yaratuntuye kubera ibintu umugabo amukorera akimbira none nararongowe none je bimeze gute. Hari igihe umugore aguhamagara yakubwira ikibazo cy'umugabo ukumva kabisa ati uno mugore kweri
yaratuntuye ukumva kagwaye gose kuko kafise ikibazo mu rugo iyo abona umugabo nawe ataba akomeye neza nk'abandi bagabo usanga ari ibintu bibabaza cyane. Nuko rero mugira ibihe byiza bajya abandi nabo usanga bakeneye iby'ubufasha kuko umwe wese ahari ubufasha burashobora kumushikira, ari umugabo cyangwa ari umugore afise ico kibazo mu rugo iwiwe cyangwa ari umusore abona ko yamaze kononekara cyangwa atameze neza nk'abandi arashobora guca hamagara bakamuha uwo muti yaba ari urya utuma agira inguvu nyene na endurance kwiye canke urya utuma igitsina ciwe congera kugira imisemburo kigakura bushasha kikanaguka, nibo baca bahamagara kuri iyo nimero mubona kuri video. Nuko mugira ibihe byiza, bye bye.